amakuru menshi avugwa kuri urwo rugendo nuko Amede yoba yashatse gufyitiriza mu gufata abantu biwe bamwe mu bo bakorana akabarungika mu rugendo kugira ngo iryo sanganya ribe atari hari vyitwe ko yari urugendo rusanzwe. Gufyitiriza no kuvuga gute? Gufyitiriza nakajambo bakunze gukoresha mu bantu nyene bakora ibintu bya mangetengete. Yes bakunzi banyishu media hano kandi kuze John mubyara wanyu ndi hano imbere za inyuma ya kamera ya Nyishu Media imbere ya microphone za Nyishu Media ni Mr Twitter nkuko bisanzwe musanzwe munyita uko onya kuko ndabazana amakuru meza kandi atoboye ameze neza kuko cyane ariko ndabazanira banyeneyo bakayivugira bakayatanga imbere yanyu mwebwe mudukurikirana. Hama rero simbira ku rubuga rwacu rwa YouTube ushira ku subscribe kugira ngo bandanye kuronka urukurikirane rw'ibiganiro bimeze neza kandi bisukuye bimeze neza bitosoye atamakosa arimo canke ububeshi. Hama ushira ku like na comment kugira ngo turabe iciyumviro cawe tumenye ico twohindura kugira ngo tubandanye dukora neza ubandanye kudushira mu TV ari mu Burundi abandanye akora neza abandanye ahindura ibintu mu gihugu cacu c'u Burundi. Umukameraman turi kumwe ni Bobo Vanci abandanye abikora neza akatuzanira amasanamu asukuye kandi akoze mu rwego rumeze neza. Hama turi kumwe na Mimi umukinyi wa film umeze neza kwanza Mireye. Ndashima Imana. Amakuru y'imisi ni meza. Ndaguheruka aho nari naje gukorana na Amede umeze neza kwanza? Meze neza cyane. Ego Mimi ni umukinyi umwe mu bakinyi bakinana na Amede. Amede ni umurealisateur. Hama tukaba twarabonye yuko staff ya Amede yashoboye kuduga ruguru Amede atari mu byo bavyavuye kuki? Hari ibintu bye byamufatiriye by'akazi niyo mpamvu tutaduganye. Niyo mpamvu mutaduganye. Biratangaje cyane aho umwungere asiga intama ziwe hama agaca zirungika ngo zije kurisha. Biragoye cyane biragoye gutahurika. Oya ntibitangaje cyane kuko hari igihe nyamwungere aba yagiye kurondera izindi ntama canke yagiye kurondera ibitunga izo ntama. Yes. Mimi Mireye numwe mu bakinyi bashoboye kugira ingorane muri urwo rugendo aho imodoka yitwa ko ari ya Amede uwo twahise umwungere muri uwo mugani naciye uwo twise umwungere yagize isanganya imodoka yari nshasha agaca yiha staff yiwe watarimwo agaca igenda hama mu nyuma ikagira isanganya. Amakuru avugwa kuri ivyo bintu ni menshi dushaka kuronka umuco uvuye kuri wewe. Amakuru anyabakiga muntu w'Imana. Ayahe makuru? Amakuru menshi avugwa kuri urwo rugendo nuko Amede yoba yashatse gufyitiriza mu gufata abantu biwe bamwe mu bo bakorana akabarungika mu rugendo kugira ngo iryo sanganya ribe atari hari vyitwe ko yari urugendo rusanzwe. Gufyitiriza no kuvuga gute? Gufyitiriza nakajambo bakunze gukoresha mu bantu nyene bakora ibintu bya mangetengete. Ngo nawe yakoze amangetengete? Yashatse kubatanga mwebwe nk'igitambo. Nyene buriya abarundi ndo bavuze ngo abantu basiba kurima ntibasiba kuvuga. Rero ntushobora kubuza kuvuga abantu ibyo biyumvira n'ibyo bashaka kuvuga. Ubwo nyene nivyo bari mu mitwe nibavuge ariko urakeka atari ivyo. Urakeka atari ivyo kandi sino kubikeka sivyo. Ego kandi rero tubandanye ntidushake guta umwanya muremure tubandanye kuri ico kintu c'ikibazo mwagize. Hari abastare benshi abakinyi benshi muzinanye canke mumaze gukinana ninde mu bakinyi bo babazwi canke mumaze gukinana bo barashitse mu gihe wari urwaye? Abeshi baraje simpaka ko bavuga mu mazina ariko abeshi baraje. Twarabonye posti aho bapostinze wagiye kuraba umukinyi yitwa Rivera mu bitaro agwaye ariko mu gihe wagize isanganya izo posti ntazo twigeze tubona kugeza kuri uno mwanya. Abapostinga barabashira kuri stati gusa bashira ko irya modoka uko yabaye nabagiye kwa muganga gusa ntitwabonye abaje kubaraba. N'amafoto mwabarungiki? None se gikuru ko ari gupostinga cyangwa gikuru ko ari kuza kuturaba? Ahanini mu buzima tubayemo ni entertainment urabizi. Wewe uri kuri rezo social nyimba filme zawe zibonwa ni rezo social. Rero ibintu byose ubuzima bwacu kenshi turabira kuri rezo social.
turerekana ico turiko turakora ni kuki none aho wagiye kumuraba vyabaye poste ariko wowe aho waje kuraba ntibiposting nije ntabipostinze dufate ko Mimi atari muri rezo social ndayirimo ariko muri iryo sanganya twakoze amatelefone yaguye mu ruzi yego urumva rero nta telefone nari ifise kugira ngo ushobore kuyipostinga tugarutse kubiraba twarabonye amafoto y'ingene imodoka yabaye kandi tutashitse kuri ahantu habereye ikibazo sinomenya impamvu rero hariho abastare benshi bafanira Vin hariho ba Ribat hariho ba Mutama Gerard hariho n'abandi bastare benshi barumvise ikibazo cabaye kuri Amede niki bakoze kugira ngo bashobore gukonsora umwe mu bakinyi ba Amede cankwe umurealisateur yari yahombye ibintu byinshi muri ico gihe nabyo nzi gusa nyene tuzobaze Amede uko babikoze niba baragiye kumuraba shaka gusa icyo nzi nuko beshi nyene baramwandikiye baramubwira pole yego ntabwo wibaza ko boba ari muri bamwe muri abo baba barabikoze kubera ko on sait jamais ari abantu dufitanye amajaruzi bande mufitanye amajaruzi no simvuze jewe nabo mvuze urivuze oya simvuze jewe nabo kubera mvuze ngo mufitanye oya mvuze hari abantu usanga bafise amajaruzi ku bandi umuntu ariko aratera imbere umuntu akora neza gusanga ni shari babishizemo kugira ngo bashobore gukora ikintu kibi ku muntu sinamenye ibintu by'amashari jewe kubera yuko hari ubwami ndimwe butandukanye n'ubwo bwami uri kurambwira bw'amashari n'amajaruzi n'ibiki byose yes rero hari ibintu ntamenya n'ibyo menya rero muri byo ntamenya n'ibyo uri kurambwira birimo okay ubwo bwami ncandakumva ndumva yuri gusa ariko umuntu agufitiye ishari nturoreka kumubona umuntu akurira umusaya nturoreka kumubona kumbure ubu vyirengagiza ariko urabibona en fait ni ibintu biri réel adeyeni ubwo wewe wovuga ukeka nuvumenga ni wowe bazi wovuga ukeka amatuka mumenya ariko je ntavyonzi okay Mimi Mireye yarakoze accident ariko avuga ko atabizi nta kibazo ntaco bitwaye nico gituma tuza kugira ngo tubibarize tumenye amakuru nyayo abavuyeko après yuko uja hariya anya bon ava yuko uja hariya wari wateguye iki niki cyari kikujanye hariya ahanya igitega exactement narinjanywe n'urukundo nkunda abafanzi banje kuganira nabo gusangira nabo twari dufite byinshi tugomba kuganira yego nicyo cyari kinjanyeyo hari watubwiye yuko ufise ikigo wari ugiye kuraba cy'abana b'imfuvyi ivyo bari byo cyane nari kugendera ibigo byinshi abana b'impumyi n'abandi bana b'abanyeshuri n'ibigo bya nyene by'abana b'abanyeshuri yego nivyo byari bikujanye yego hama tuganira n'abafanzi donc kuganira ndakuraba abo bana b'impumyi no kuganira n'abanyeshuri nyene b'abafanzi banje nyene no kuganira muri rusange nyene n'abanyagitega abafanzi banje okay Mimi Mireye twakubaze akabazo ka nyuma umaze imyaka ingahe ukinana na Ahmed nibaza ko ari umwaka twatanguranye imenga muri janvier ubu turi muri janvier kandi ubu niwe mukinyi tubona ugaragara amafilime ya Ahmed cyane kurusha abandi bakinyi bose twumva atagiye kirekire mu maranye kubera iki kubera imana n'impano yashize muri Mimi nico gituma agaragara mu filime ya Ahmed nuko abandi nta mana n'impano bafise wewe rero tuvuge nka bagaga Grace ariko nabo barazigaragaramo cyane sikirenga nka Mimi Mireye okay tugerageje kuraba muzo amaze gusohora nka 80% Mireye arimo nibaza yuko niko ndi umwana wiwe ndi umwana wa BMT ndi umwana wiwe pe nibaza ko ari niyo mpamvu okay dufate yuko uvuze ko uri umwana wiwe dufate ko Ahmed ari umuntu wa mbere yagushize muri film kera ntiwakora film mbere y'uhura na Ahmed siwe muntu wa mbere yashyize muri film ariko niwo muntu wa mbere yankinikije ndi umwa Chris Principal ahandi hose wari umufigira yes ni Mimi Mireye rero yashizwe ku isoko akagugwa ego tubivuga uko muri film yashizwe ku isoko basi abakunzi baca bagukunda cyane tuvuga yuko bakwakiriye neza muri entertainment cyangwa mu muntu ze ya filme abantu batandukanye yaba papa yaba mama wiyumva gute uri umwigeme cyangwa uri umumama
ndi umumama. uri umumama wiyumva gute abana abamama abapapa abigeme bose bagushigikiye mu bikorwa byawe? Ni kubera Imana. Ni kubera Imana. Imana igwezagire cyane Mireye kandi urakunda Imana cyane rwose. Numvise urakijijwe. Ndayikunda. Uraririmba mimi? Ego muri korali. Muri korali? Nta ndirimbo nimwe yiwawe urakora? Narayikoze ariko sindasohora clip video. Gusa twamaze kubona utamba mu z'abantu. Yego. Byatanguye ryari biki? Byatanguye kera rero. Kuko no kugira ngo nje muri sinema nabanje kumenyana na bamwe bakina sinema ariko ari n'abaririmbyi ba gospel. Harimo Abel Nduwayo na Sabas. Natangiye kugaragara mu ndirimbo zabo. Yego. Yes, Mimi Mireye tugushimire cyane kuba wemeye kuza imbere za kamera za Inyishu Media kandi ukemera gukorana ikiganiro natwe. Murakoze cyane Inyishu Media nandi ndabashimiye cyane. Mwakoze kunyumvirako ukemera kukaganira mukaganira nanje. Yego. Mireye no mama w'abana bangahe? Batatu. Uwa mbere? Amazina yabo canke? Yego. Uwa mbere igira neza Ami Prince. Uwa kabiri? Niyonga Peace Prince. Uwa gatatu? Iraganje Ayane Gibor. Okay, Imana igwezagire cyane kandi tubanda dukurikirana BMT n'ahandi hose ashobora kuba akorera filme ziwe bakunzi ba Inyishu Media tubashimire cyane ari Mireye. Merci ça. Murakoze cyane reka nande shimira abakunzi ba Inyishu Media. Ndabashimiye cyane n'abakunzi banje muri rusange. Bariko barakurikirana kino kiganiro. Ni ikiganiro cya mbere nkoze kuva nkora accident. Rero ndabashimiye cyane byinshi mwambwiye ama message mwanditse yo ku mapole nubwo nyene ntarifite telefone narabisomye naratera telefone y'abagenzi nkasoma nukuri Imana ibamugisha mwarakoze kunsengera mwarabonye ko Imana yakoze ibirenze by'ubwenge bwacu mwarabonye yuko Imana yakoze ibintu bikomeye cyane rero ndabatumire cyane kandi inyuma yo mwihurizo ry'amakuba hari indi filime tugiye gusohora le 28 Gitega yitwa Ntahoyagiye. Ni filime nziza cyane mugende mwe murakanda subscribe kuri Warubizi kugira ngo muzaba mbere mu kuyibona hanyuma ikindi naco fils anniversaire higaye narinzi kugiye kucibagira ndakikwibutsa fils anniversaire higaye je imyaka myinshi cyane sinirata ko ndiho ariko ndirata ko ndi mu buntu bw'Imana icyo ndacirata cyane kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwirata nirate ko yamenye Kristo. Nanje ndirata kuko iyi myaka yose ndayimaze nkaba nongeye kongera kwinjira mu ndi mwaka nkiri mu buntu bw'Imana bigikunda ko mvuga Kristo bigikunda ko nkimwirata bigikunda yuko ari umutima wanje ugikunda gusumba ibintu byose rero Mimi bari gwezagiye cyane gusa ndiko ndibaza igituma batakwise Janvier. Yeah. Bobo zimya kamera tubanda